ndamutsa neza nawe no sheri ndagukira ikintu kimwe iyo umuntu ari mu munezero no kuramukanya aribagira sheri wanezerewe niki wana sheri urabona umunezero ufise nk'uwejeje kwica umuntu ndagufitiye iyo surprise imwe ngira kuva wakare muturigera ubona nawe sheri wengera hano by'urufunguzo rw'indege none ko ntakindege wewe kunezerewe cyane kama wanje sheri uretse iyo umuntu anezerewe ntigira yibuka no kuramukanya sheri ndishimye urumva doplesi yo kwishima n'inyongera yo kwishima bro oya urabizi yuko ibyanje ari ibyawe urabizi nawe ngira nanjye ndyoherwe n'ukuri sheri wana none mbarira ndagusabye mbarire byagenze gute surprise ndagufitiye kuva wakaremwa nayo wari bwogera ubona mu buzima bwawe kuricana mapeti iyo surprise ufitiye ni ndavuga surprise nanjye habonze njanganya ndakubwira sheri urazi ko haraheze igihe kirekire je nawe tubana mugabo tutavyara mvuye kwa muganga sanze fisinda y'amezi aya sheri kumengo chinde sio sheri uvuze musanze fisinda y'amezi 3 sheri kumengo ndira gato sheri irabire wowe nyene ubwawe sawa amatene izina yanje nazo rarize soma hanyuma ngomba ucumbarira iyo nda y'amezi 3 niyo kwanje sheri niyo wawe wewe nyene ubwawe uribonera ngaha nyene yuko handitswe yuko jewe shopping ntabyara sivyo hanyuma uri kurambira gute kwiyo nda ari wanje sheri niyo ntusubire kumbwira ngo sheri ahubwo shaka umbarire iyo nda imaze amezi 3 niyo kwande Yesu utizera jimaze imisinge nda mu masengesho baravuze ko Imana igiye gukora ku mutima Yesu mbabarira wowe uri kurambwira ngo nizere amasengesho yiwawe aze kumworesha amakosa ku kintu nabonye jiwe umuganga yanyandikiye wenyene ubwiwe geza ngaho mbabarire ahubwo ndashaka umbwiza ukuri inda ni yande ako sheri wibuke ko nabikira Maria yavyaye umwana Yesu kandi atigeze abonana n'umugabo wega yewe utigezemo sa uwo muvuga kuri bikira Maria wowe nturi senti ya wewe Yesu mbiriza nakubwire kandi kiziriranye kwigereranya n'Imana uri kurigereranya n'Imana wewe kubujya Imana itokora kuri senti uri kurigereranya n'Imana wewe ndashaka umbwire iyo nda niyo kwande unyarukirize senda niyo nakubujije ntusubire kumpamagara sheri ndakubujije ntusubire kunyita sheri mbarira ahubwo iyo nda niyo kwa mukanya ndagukonzora mukanya mava ntagura kugutwangana gutwanye mbarira umvize wasi ndakubwira urabona ko nakubwiye tumaze igihe kirekire je nawe tubana mu gata mwana dufise kandi amajambo y'abantu yabaye menshi ibitutsi uri ngumba ntuvyara shiri vyantumye ko nogenda tugahura na Sami Yesu acanterinda ko nashaka umwana nanje nitwe mama wako sawa kabisa hari ikintu hari cyo kurya hari byo kwambara wari wigeze uranga kubw'ivyo rero ndakubwiye ubunyene transit kwa Sami marure rimwe kabiri gatatu no kwa Sami ndakubabarire nakubwiye ntumvyurira ibinyamutwe by'iwanje kuko ni wankoroga karekare uza kugena nakuvunaguye ushike kwa Sami nawe nimba cyaguta kugutamuruzi genda kwa Sami besire kirofa Yesu amahera yanje